Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Mpagaze ngaha nshima Imana kubw'igicaniro ca repentance, kubw'Imana ya repentance no kubwo amavuta Imana yahaye umwongere wacu n'umuvyeyi wacu wa twese. Hanyuma jewe mpagurutse shima Imana ukuntu samedi passé twaduze mugabo imodoka igira ikibazo, shoferi aranka kunyemerera ko imodoka ifite ikibazo. Muga ndavye sanga amapine yose yatabaguritse yabaye nk'isashi. Ndamubaza ntimbwira ikibazo imodoka ifise muri moteri kuko nari isanzwe bimwe ndabizi. Arambara ati imodoka nta kibazo ifise. Ndamubaza aranka kumbwira. Mugabo amapine arashwanyagurika yose, amapine kote imwe kote gauche arashwanyagurika yose ku buryo bwuko abankisaje. Ndashobora kwandikira abasenzi bo ngaha ndabwira nti fatira Imana kweri. Hanyuma Imana yaratuzigamye ca nibuka ko fise kakabuye mu isakoshi. Ndavuga ni hamwe n'akakabuye hamwe n'amavuta y'umwongere wacu waduhaye hamwe n'Imana ya repentance nukuri nitezuwera nakivuze uko nyene. Hama maze bati nitezuwera numva ndaremye mu mutima. Twaraduze kuri ayo mapine turagaruka kuri ayo mapine mugabo ubuntu bw'Imana bwaratubayeko. Hamica kabiri ndashima Imana byarangoye gato mugabo yarangiriye neza mu kazi ndiko ndakora. Ndabona ingene iri kwirancira inzira. Icivugo twari dufise ku mwaka uheze ko ari umwaka wo kugwira n'umwaka wo kugendana n'Imana. Ndashima Imana ko yagendanye nanje kandi ndashima Imana ko itangwije 2024 gusa n'ubu jewe riracankorera. Yesu aduhana umugisha. Komera Imana mashi. Ariko ikindi gihe ntuzosubire wabonye imodoka amapine yaheze ndakurahiye. Shoferi ntago yikunda, ntago jewe nobandanya ngenda, ntago no imodoka yatabaguritse amapine nabibonye ndakurahiye nkaba nobandanya ngenda nosaba indaro. Rega satani ntiyigenderagira ikintu ahagazeko. Imana yaragutabaye mugabo ikindi gihe ntuzosubire kugendera mu modoka y'amapine yatabutse. Urayigenderamo kandi urayigarukiramo. Erega ijambo ry'Imana rivuga ngo ni wabura ubwenge nzoguta. Tegerezwa kugira ubwenge. Sivyo none? Amapine yatabutse wayabonye. Yesu yaragutabaye ariko ikindi gihe ntuzosubire.